ubuzima bwanje n'uwa mbere kuko yampaye ubuzima jewe na jewe bwanje ntari gushobora kwiha yampaye agakiza ku buntu n'ubwa 10 namuhaye ariko kubw'urukundo rwiwe yarankunze anyegeza hafi yiwe sinzi uburyo nashobora kumusigura Kristo uko ngena ngana ni munini muri jewe hari abantu Yesu yangiriye neza rabe yamaye ubuzima budashira rabe Yesu yangiriye neza rabe yamaye ubuzima budashira yaduhaye ubwiza adukwera aduha ubushobozi n'amagara meza aduha ubwenge aduha ubutunzi nivugo y'Imana niyo mvuga yangiriye neza atakiguzi na kimwe oya. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Abakunzi ba Morning Burundi TV turabahaye ikaze ubugira kandi ni ikiganiro tugiye kugiranira n'umuririmbyi mushasha kandi yaje atavyorosha n'umuhapeze kandi arahimbaza Imana aririmba indirimbo za gospel zo guhimbaza Imana mu mudiho rap bamwita Keskei Huha ku mazina yiwe rero y'ubustar afise indirimbo nshasha idasanzwe yise ubuzima budashira indirimbo iri kirakundwa ituma na benshi bari kuba mumenya cyane Keskei turaguhaye ikaze kandi turaguhaye ikaze no mu muziki abantu benshi ntibareba kuzi ku bantu batari bamuzi Keskei Huha ninde umuririmbyi aririmba indirimbo mpimbaza ku mazina bumvise Keskei Huha ayo mazina avuye he ayo mazina Keskei rivuye muri Kaneza Saint ya kandi niyo mazina abavyeyi banje banyise uturarenza ko Huha cyane gose Huha naryo iryo zina ryaje gute Huha novuga ni ijwi ry'intare Huha ijwi ry'intare izigora yuko Keskei Huha yiyumva nk'intare cyane gose tubwire muri make Keskei Huha yaje mu muziki gute umuziki kuri wewe uvuze iki ku buzima bwawe na cyane cyane n'umudiho wa hip hop umuziki kuri jewe usigura byinshi kwica mbere na mbere umuziki uraruhura kandi umuziki uraryoshe cyane gose hama cyane cyane ukungene naje mu mudiho wa hip hop ibintu bisize ubwenge birebire n'indi ntaye ndende cyane nzabasigurira ikindi gihe ducire ku mayange nyene abantu bariko baratwumviriza kuko abantu baraba indirimbo baravyumva yuko uri umuntu ufise ingabire mu mudiho wa rap kandi n'ibintu bitamenyerewe ku mukobwa abantu nyene benshi batanavyiyumvisha bakavuga bati dukeneye kumenya Keskei Huha muri rap yaje gute shano uvuga nuko rap nakuze ndayikunda cyane gose nakuze ndayikunda nkurikirana indirimbo z'abapere batandukanye bo mu bihugu bitandukanye ndetse no ngaha mu Burundi ariko sinari nzi yuko ishobora gukoreshwa no mu guhimbaza Imana rero niho nagiye kubona hariho abandi hano mu Burundi wacu ariko barabikora mu eglise numva nongeye yuko nanjye nashobora kubikora muri eglise wabitanguriye muri eglise uno munsi ubishize ahabona kuri YouTube tubwire no ku ndirimbo yawe ubuzima budashira ni indirimbo ifise ikivuze personnellement canke ni indirimbo nyene nk'umuntu yanditse kubyabona gusa ico navuga nuko indirimbo yandifise ikivuze kandi ifise icisiguye cyane gose ubuzima bw'iwanje kandi izera yuko uri kirakorera n'abandi iyo ndirimbo irimo ubutumwa bumeze gute nk'umuntu atarayibona muri make irimo ubutumwa buvuga yuko ubuzima budashira nayise ubuzima budashira ni kuvuga hari ubundi buzima twawe muri Kristo Yesu ariko butazigera bushira
kuko hari ubundi buzima dushobora kuronka mu isi ariko ugasanga hari ukumwe birangiye ariko muri Kristo Yesu twahawe ubuzima butigera bushira twahawe kubaho neza mu Mana agakiza duhaye akaduhaye ku buntu kugira ngo tuze tukamane ibihe byose. Nubuhe butumwa Keskei bumumotiva iyo ugiye kwandika uvuga ubuhe butumwa? Hari abantu bavuga ubutumwa usanga ari ubw'amagorwa ariko wewe wahisemo kuvuga ubutumwa bwa Kristo. Mugabo mu ndirimbo zawe ahanini wisunga iki inspiration yazo? Cyambere na mbere nisunga kuvuga ubutumwa ni nkaho dukunda bwira ubutumwa umuntu cyane cyane kuri bamwe bataramenya Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Hama ikindi naco nisunga nuko indirimbo zanje zoba ari indirimbo ziremesha abantu zitanga amahoro, umuntu ayumvirije yumva aguwe neza, umuntu yumvise iyo message yumva ariko yakira ubundi buzima muri ako kantu. Hanyuma hari abantu benshi bishize mu hip hop nabi, babonye umuntu ayiririmba bacavuga ngo ntakijijwe. Wewe izo mbogamizi ntabwo abantu ubona yuko bo kwakira nabi ubutumwa bwawe ko wabucishije muri hip hop? Cyo no kivuga ko mu ntango je igihe natangura kuririmba rap ni kuvuga yuko twari mu gihe abantu benshi batayitahura kuvuga uko kuririmba rap abona yuko sinzi ibindi bintu uko uravuga pe avuga ati umuntu sinzi ari kumwe babitahura nkaho umengo umuntu discipline umengo sinzi kumwe bimeze ariko ndashima Imana yuko twabikomeje turabishira mu nzira y'agakiza. Ndizera yuko ubunyera majorite bakunda hip hop. Hajya mu buzima uragira abandi bantu fatira kwa karorero uvuga ati nanje ndafise nk'umuntu uvuga ati ndamufatira kwa karorero muri hip hop cyangwa muri musique ndabona yuko nogira notera imbere. Keskei nabahe bantu bafata nka karorero? Cyo vuga ni byinshi cyane gose, no badondagura sino baheza ariko barahari abantu banyefluence numva yuko no bandanya muri musique. Urasohoye indirimbo ubuzima budashira, twabonyemwe abantu benshi. Bajye abantu bose nabo wahemze amafaranga izigiye clip ko dukunze kubona abaririmbyi benshi bibagora gukoranya abantu nk'abajya bigenjeje gute? Icyo no vuga nuko sinzi icambere ndagishimira Imana. Bajya n'abantu benshi muri bo nabo twakuranye n'inshuti abandi ni famille hanini nka bose mwabonye muri rya clip yanje nabo twinjira muri eglise imwe yitwa His Church Burundi. Bose baraza baragushigikira gratuitement canke nyene warabasororera bakoranye? Nukuri nta na kimwe nabahaye baramfashije. Twabonyemo n'abadanseri benshi cyane batamba muri clip, nabajye badanseri nabo muri eglise. Bajya n'abadanseri bo muri eglise kandi babikora neza. N'umuntu mwiza witwa His Victory aho geze hose bikora neza bro. Ikindi nuko mu muziki uraje urakoze indirimbo kandi indirimbo ikirakundwa hirya no hino. Nibaza yuko wabonye ama feedback, wabonye abantu bayakiriye gute en general? Sinari niteze ukumwe n'abantu bayakira ariko kiriko kirangyohera nuko benshi bariko barama feedback yuko indirimbo irikirabafasha, indirimbo irikiratuma banezerwa, indirimbo irikiratuma biyubura. Rero feedback imaze kuronka byose ni nziza cyane. Mu muziki w'u Burundi haraje abakobwa benshi baraza baririmba, bamwe bakaririmba hip hop abandi bisanzwe, tukaza tubona barabihevye baracitse intege canke bahuye n'izindi mbogamizi. Wewe nizihe mbogamizi umaze guhura nazo muri uyu muziki canke kuva utanguye kariyeri yo kuririmba hip hop? Nta bintu urahura navyo biguca intege? Birahari n'ivyobura kandi ni byinshi ariko nk'abantu twamenye Imana tugerageza kwikomeza. Hariho byinshi twahuye nk'uko wabivuze nk'abigeme usanga duhura n'ibintu byinshi bidusamaza
zotuma tudashobora kubandanya ugasanga uburyo buragoranye ugasanga urabikoze ariko hariho abatakwemera ugasanga ubahaye urabumvirije cyane ariko birashitse uciye ucika intege ego rero ndibaza hariho byinshi bituma tudashobora bamwe badashobora kubandanya. Mbega hoba hari abantu bagushigikira manager canke label musanzwe mukorana ko tubona ibintu vy'amaklipe turazi ko bizimvye kandi klipe y'indirimbo yawe isa neza biraboneka yuko yatwaye amahera abana bagushigikira baba manager? Icyo navuga nuko abashigikiye ni benshi cyane gose nta manager barimwo ariko icyo navuga kubw'igikorwa bakoze vraiment icyo nobita ko ari manager ego niko nobita n'abantu benshi bagushigikiye ego n'abantu benshi bashigikiye kubyindirimbo uno munsi Keske Ihuha uriko uraririmba indirimbo mpimbazamana kandi n'ibintu bisaba ubumenyi bisaba n'umuntu w'umukozi w'Imana hariho ibindi bikorwa vy'Imana usanzwe ukora ego nibi byasanzwe nkora muri eglise benshi kuri mu ndirimbo sohora kenshi nkunze gusora umudiho wa rap ariko muri eglise hanini bandiko ndakorera umudiho wa R&B ndiko ndahimbaza Imana nkorana n'abandi bisigura yuko uzi nubwo uririmba hip hop n'ibindi urabizi ndabizi ariko si byose ati umunsi umwe rero turashobora kubona Keske yasohoye indirimbo iri muri R&B ya ukuntu kibana kubera iki none atari ivyo nyene wahisemo kuririmba ugahitamo kuririmba hip hop? Ni kubera ko hip hop iranyespera cyane iyo ndiko ndumviriza hip hop ndumva ndyohewe cyane kandi niyo ngeze kwandika ari igihe mba nshaka gukora mu mudiho wa R&B ariko nkisanga namaze kugenda mu mudiho wa hip hop kubera ko ariho mudiho umuhurura cyane umuhurira bose birakurengera ego bisaba rero kugira ngo ukore indirimbo nkuko nariko ndabivuga za gospel bisaba ubura umuntu ukurikirana canke wamenye Imana cyane kuri wewe agakiza ni ryari mbega intahe yawe yo kugira ngo ufate inzira y'agakiza niyi? muri make navutse mu muryango wanje dukikije agakiza nakavukiyemo ariko muri 2020 niho nagiye gutahura agakiza cyarico bica bisaba gusubiramwo kwatura kandi yuko Kristo amwe n'umukiza mu mutima bwanje. Keske Kristo uririmba canke ari we na inspiration y'ubutumwa uvuga mu ndirimbo zawe avuze iki kuri wewe? Cyo navuga nuko Kristo ubuzima bwanje ni wa mbere kuko yampaye ubuzima jewe na jewe bwanje ntari gushobora kwiha yampaye agakiza ku buntu nubwo 10 namuhaye ariko kubw'urukundo rwiwe yarankunze anyegeza hafi yiwe sinzi uburyo nashobora kumusigura Kristo uko ngena ngana ni munini muri jewe hari abantu bakunda guca bisunga inyuma y'izina rya Kristo asanga mugana nubwo bakijijwe cyane cyane abantu baririmba hip hop abantu benshi bagakekeranya aba abantu ntibakijijwe mbega hajya umuntu akijijwe atandukaniye he n'uyundi muntu nka mwebwe muririmba gospel? umuntu akijijwe mu buzima usanga abayeho gute par rapport y'uwundi muntu adakijijwe? Niki hamurusha uvuga ati jewe mu by'ukuri ukuntu ndavye ubuzima mbayeho iyo ataba Kristo mbayeho nabuko? Niki ubona umuntu yo kwirata muri Kristo? cyo navuga jambo ry'Imana rikunze kuvuga ngo udasenga nakaguhaye cyane nakagutera ubwoba. Rero muri make umuntu asenga ntashobora kungana n'umuntu adasenga. Kanshi na kanshi uzokwisanga umuntu asenga hariho akantu arusha umuntu adasenga. Ego ntibashobora gusa kandi umuntu yakiriye Kristo ari uko ngena acagerageza kugendera icyo zina yakiriye. Ego behajya burya umuririmbyi iyo ugomba gukora indirimbo birasaba ko usenga cyane gose.
indirimbo nyene imbere yo kuyisohora canke imbere yo kuyandika ugasenga ikaba inspiration y'Imana. Ego. Uhora ubigenza gute iyo hageze yuko wandika canke iyo ukeneye gusohora uvuga ati je numva abafana bankumbuye, ubigenza gute? Urasenga canke uvuga ati reka nandike tu? Kwandika hari igihe indirimbo ishobora kuza biciye mu ndoto ndyamye, canke ikaza ndiko ndagenda mw'ibarabara, canke ikaza ndiko ntera inkuru mu bandi, ugasanga hariho akantu umuntu avuze kaziriye mw'iyo ndirimbo. Ego. Ariko muri make bica ndayandika nkayibika ahantu, ariko imbere yuko numva yuko nashobora kuyihereza abantu bisaba yuko manza nkasenga nkumva ico mwemwe yarambwira kuri ico gikorwa. Abantu benshi rero ico kirakunda kugorana, abantu bakavuga ati jewe nyene tereka nisohorera agahiti gusa. Kuri wewe muri gospel, umuririmbyi wa gospel arashobora gusohora indirimbo itari hit mugabo akaba yageze kuri target yiwe yavuze ubutumwa? Ego. Target yiwawe ni iyihe? Ni ugukora hit canke ni ukuvuga ubutumwa? Target yiwanje ni ukuvuga ubutumwa bwiza bugashikira abantu benshi batandukanye. Ego. Mbega iyi ndirimbo yawe ubuzima budashira, twokwitega iyindi ndirimbo ryari? Kubera abantu urumva barakeneye yuko bakubona neza bakumva. Kuba cyane hari message iri kiraza kuganya. Ego. Hari abaririmbyi bandi mwamusanze mumaze gukorana canke wowe wifuza gukorana nabo hano mu Burundi? Hari abo maze gukorana nabo. Ego. Hariho nabo nifuza gukorana nabo. Abo rero ni bandi? Iryo ni banga ry'iwacu. Uzobabona. Abo mumaze gukorana? Abo tumaze gukorana hariho Merina Mushinzi, hariho Mr. K, Mohaske, Michelle MTC, Miracle from IT, ni benshi hariho nabo nibagiye. Tuguma twumvamo abantu ba hip hop, umengo hip hop ntazigera uyihemukira? Hip hop sinoyemukira, iraryoshe sana. Mbe mw'ishengero bavyakira gute? Abapasitori ntibavyakira nabi iyo ugiye mu bintu vya hip hop? Ni ikihe kiganiro iyo ubashiriye indirimbo bakumva niye hip hop? Bahora bagutera intege canke baraguhanura, bimeze gute? Cyo novuga Prince Mushindi niwe yigeze kwandika indirimbo iramaze ati naraye ndota mbona pastor mw'ishengero ariko aririmba hip hop. Ego. Rero kino gihe tugezemwo vraiment pastor bacu baradushigikira sana muri uwo mudiho, kandi niyo turiko turaririmba hip hop usanga nabo bayiza ahubwo kuturusha. Ego, ugasanga ko baradufasha batwitabira biryoshe bimeze neza. Rero iyo ndiko ndayibona binyibutsa irya ndirimbo. Ati rero mw'ishengero pastor aragushigikira, ati na mbere no kuririmba akaririmba. Hanyuma abandi mw'ishengero nta bantu bihora bica intege, kuko hari abantu usanga bavuga ngo jewe ngo ishengero ngo baririmba hip hop ngo ivyo bintu n'ibishetani. Mw'ishengero muri his church abavyakira gute? Ubona abantu nabo feedback yabo nk'aba mama canke abantu bakuze, ubona bishimira uburyo uba uriko urabikoramwo? Uburyo ndabikoramwo nuko ngene dukorana n'abantu mw'ishengero, nuko ngene iyo ndiko ndaririmba mbona ibagwa neza. Iyo ndiko ndaririmba hip hop irabagwa neza bakaryoherwa, nta n'umwe ndumva ari ama feedback yuko bitameze neza canke adahimbawe. Uno munsi hari abakobwa benshi usanga bagomba gukora umuziki kandi barafise ingabire ya hip hop, ariko ugasanga baratinya kubera ko mu mashengero usanga bo vyakira nabi, mbere benshi bagaca bigira kuririmba indirimbo zisanzwe. Ivyo wewe nk'umuntu wamaze kurengana iyo gap uvyakira gute? Abo babwira iki? Ico no babwira nibagende barimbe hip hop, kuko kubiheba biri muri wewe vyo kubabaza cane, uzosanga biguma vyuzura muri wewe ariko ntibikunde kubisohora. Rero ico no basaba nuko bogenda bakabisengera kugira ngo muri community barimwo bashobore kubatahura, no kubisengera hama no gutangura kubikorerako kugira ngo nabo abo bantu bashobore kuvyakira.
uno munsi hariho n'abapasitori usanga batavyishimira. Wewe mu kibano abapasitori canke amashengero abo bavyakira gute ku yandi mashengero? Muri make mu mashengero twinjiramwo twese ntitwakoze kumwe kandi ntidukora kumwe. Ego icyo novuga nuko hariho aho batwakira nandi usanga biba bigoye ko batwakira, ariko byose ni sawa rwose. Aho batabakira neza ni iki wobabwira? Kuko hariho n'igihe bigitangura hip hop bayanka gose mugabo ubu bariko barayikunda. Uno munsi abatarabitahura wobabwira iki? Bishiramwo yuko nyene hip hop ari ikintu kibi canke bishiramwo yuko biririmba ubura umuntu mubi? Abo wobabwira uno munsi? Jewe ico nababwira nuko icaremwe cose mu gihimbaza Imana, kandi no kuba hip hop ihari nayo nyene irahari kugira ngo ihimbaze Imana, kuko hamwe noba ndi umwana wavyaye nkaba ndiko ndayikora mu nzira itari nziza n'ivyo guhimbara, ariko usanze ukijije anko ndi umwana wavyaye ndiko ndayikora mu mudiho wo guhimbaza Imana, nzizera yuko vyo kuryohera cane. Rero ico nobabwira nuko byose bobikunda kuko byose ni byaremwe guhimbaza Imana. Ariko hari abantu bavuga ati iyo ngabire ya hip hop tiye singabire y'Imana na gato. Ingabire y'Imana kuko naho vyanditse yuko hip hop itemewe canke atari imwe mu mpano Imana yatanye. Yego vyanditse vraiment. Abantu bize ivy'ijambo ry'Imana gose baca bavuga ati ivyo bintu ntabwo ari ivy'Imana kabisa. Je nico ramye ndavuga ryari Dawidi igihe yariko aratambira Imana, nituzi umudiho yariko aratambamwo, kandi nituzi n'indirimbo yariko araririmba iyo ariyo, ariko usanga yariko atamba amapiano, usanga yariko atamba hip hop, usanga yariko atamba ikirundi, nitwomenya ico yariko arakora muri ico gihe, ariko yariko arahimbaza Imana yongera atambira Imana. Rero niyo mpamvu novuga yuko impano zose zaremewe guhimbaza Imana. Wewe uyaza ko ari iki gituma abantu bamwe bavyakira nabi bibagora gushoka bakira umudiho wa hip hop nk'uburyo bwiza bwo guhimbaza Imana? Kuko ndabizi naje ndabikunda kandi indirimbo yawe ndayikunda cyane irampezagira, mugabo sintahura ni gute abantu batakira neza umudiho wa hip hop mu gihe uri mu butumwa bwiza. Benshi ndibaza igituma bibagora kuwakira nuko tuwuzi hanini kera twari tuzi ku bantu batamenya Imana nibo bawukoresha cyane gose, ariko ubunye twese turawukoresha turahimbaza Imana, kandi nuko twabona aribo babikorera ko cyane burya n'abandi babikoresha mu guhimbaza Imana bari bahari. Yego uno munsi umudiho wa hip hop uraganje nyene no mu mashengero, hano umudiho uganje cyane gose. Yego uno munsi umuntu atarumva indirimbo ubuzima budashira, niki wo mubwira yo kwihutira kuyiraba akabijya kari muri iyo ndirimbo kugira ngo tubwire abantu nyene bagende kuyiraba cyane kuri YouTube, hanyuma keski bamusanga kuzihe mbuga kugira ngo abantu babashe kugukurikirana indirimbo boyibona gute? Cesho nobwira umuntu atarayibona niyirukeyo vraiment bayirabe yumvirize, hariyo message iriyo kandi ku buzima bwiwe araza kwicagurira, hariyo byinshi muri iyo ndirimbo araza kwicagurira bimwe mu byakeneye. Yego hama muri make kuri YouTube channel ni KSK Huha, Instagram KSK Huha, Facebook KSK Huha, aho usanga hose ni KSK Huha. Intare Huha. Ego. KSK tugushimire cyane kuri Morning Burundi TV, dutumirira abantu barabe indirimbo yawe kuri YouTube ndetse no kuzindi mbuga, narabonye no kuri TikTok. Ego. Indirimbo yawe iriko cyane gose. Ama challenge ni menshi cyane. Mbega abantu bifuza kurunyikira ama challenge babigenza gute bagukorera ama challenge? Ndibaza nk'umuntu yoba yayikoze yonyandikira kuri yo media iyo ariyo yose yobashikiriyeko, nzoshobora kumwishura nongenda yakire nanje ndyohego. Turangiza cyane gatonya uducikirize ko kajya karofre k'indirimbo yawe ubuzima budashira. Rabe
ngene Yesu yangiriye neza rabe yamaye ubuzima budashira rabe ngene Yesu yangiriye neza rabe yamaye ubuzima budashira yaduhaye ubwiza adukwera aduha ubushobozi n'amagara meza aduha ubwenge aduha ubutunzi n'ivugo y'Imana niyo mvuga ye yangiriye neza atakiguzi na kimwe oya icece caturega yagikuriyeho ku musaraba yangiriye neza atakiguzi na kimwe oya icece caturega yagikuriyeho ku musaraba. Yes, thank you so much. Nciye nibuka utudanse turimo tugushimire cyane kuri Morning Burundi. Abadakurikirana Morning Burundi mufyondaho hepfo kuri subscribe. Nawe utaha twari kumwe na KSK. Uha.